gutsimbataza ibikorwa by'umuhari w'imbonerakure mu gisagara ca Bujumbura bimaze imisi biba mu makomine agize igisagara ca Bujumbura ku munsi w'ejo igenekerezo rya 2023 ruheshi umwaka wa 2022 niho vyarangira muri komine Muha zone Kanyosha. Ivyo bikorwa bikaba vyatangujwe n'urugendo rwo kuva imbere yaho benshi bita kuri Petit Seminaire berekeza mu Kanyosha kwibarabara rya gatandatu ari naho habereye ivyo birori. Mu gisagara ca Bujumbura umuhari w'imbonerakure ngo ubanye neza muri rusangi n'iyindi migambwe nk'uko vyashikirijwe na Elize Ndayempore arongoye umuhari w'imbonerakure mu gisagara ca Bujumbura. Umuhari w'imbonerakure mu gisagara ca Bujumbura ariyo ari ku ntara y'Ubujumbura. Hanyuma urugendo nyamukuru gituma ndiko ndagendera ibyo tumaze uno munsi hano mbere kugira nishikire mu makomine ndabe uko imbonerakure n'abagumya abantu muri rusangi bifashe. Twahereye muri komine ya Mukaza tuje muri komine ya Ntahangwa no munsi tukaba twahereje muri komine nziza ya Muha kugira turabe by'ukuri ko muri komine zose ko ari zitakaza isigara cya Bujumbura ko ngene ari gufasha sagaseseshwa murabona ko ibikorwa ndetse n'imbonerakure abagumya bangara kunyarugamba naco gituma mubona banshigikiye hano baje kudushigikira bitabiye ivyo bikorwa rero bishimishije ndetse no mu makomine yose kuko nayavuze aratatu aho nagiye ndaca ibikorwa byari bimeze cyane. Hanyuma ukuntu babanye n'iyindi migambwe babanye neza cyane murabona sagesishwa rumuri mwabonye neza ko haguma haza abantu benshi binjiye mwabonye no musaba twinjije hano bisigura neza ko bajya abantu bariko baraza kwinjira hari ubucuti bwiza n'umubano mwiza uri hagati y'abagumyabanga n'abo badasangiye ivyo icyambere cyoco akamonotera ukakubona nuko kwiteza imbere ukamenya ingene bitunganiriza imigambi nk'uko nyene cyubahiro kubikwa igihugu cyacu cy'u Burundi yama abidusaba tukamenya ingene dushobora bitunganiriza iyo migambi mu ntumbero yo kubaho neza. Hanyuma n'ikindi nuko mugumiza ubucuti no ku bantu badasangiye ivyiyumviro vya politiki mu ntumbero yo kugira tuze dushike mu matora y'ibihumbi 2025 n'indwi byagenze neza abantu twamaze kubaronka urugero rushimishije. Akajambo kanyuma noshikiriza nuko twosaba ko munyagisagara n'umwe yosigara inyuma ataje mu mugambi CNDD-FDD kuko ari ryo soko ariho tuvoma ibintu byose kugira dutere imbere byose tubikura muri uyu mugambi mwiza CNDD-FDD. Muri komine Muha ngo umuhari w'imbonerakure uhagaze neza ndetse mbere ngo bariteze intsinzi ku mugambwe CNDD-FDD mu matora yandi azokurikira. Ivyo ntivyashikirijwe n'uburongoye umuhari w'imbonerakure muri komine Muha. Imbonerakure n'abana beza byo bavuze kubanye nabo cyo itumbona twakire n'abandi bavuye mu mugambwe wa CNL aba twiteze ko n'abandi bazokomeza babanye neza. Urugendo bwa mbere ruradufashije kubona bivanye n'uko aya mabanga turimo batuyatanguye tumaze kugendera amakartier mugabo twari bwakoranye ikoraniro nk'iri tubone uremere ufise uremere imbonerakure muri komine ya Muhazi ipanze. Rero bwa mbere biratwigishije biratweretse ko imbonerakure muri komine ya Muha ihagaze neza bikaduza ko imbonerakure muri komine ya Muha bwa mbere urabona ko tugenda twerekereza mu kiringo c'amatora bwa mbere yitegeko intsinzi muri komine ya Muha zarara kuko gikunze kwivuga mu gaterme k'umugambwe ati intsinzi irarara. Rero intsinzi muri CNDD-FDD ngaha muri komine ya Muha turayiteze cyane bivanye n'uko turiko turakora ibikorwa bivanye n'uko turakorera mu bumwe bivanye n'ukuntu uhereye no kuri abantu tutavuga rumwe mu mugambwe nabo nyene bagenda binjira baravye kubikorera byiza abona dufise. Ivyo bikorwa bikaba byarangijwe no kwakira abashasha mu mugambwe CNDD-FDD hongera hashimigwa imigwi itandukanye yagiye iryosha ivyo birori
bitanzwe n'ubuserukizi bw'imbonerakure mu gisagara ca Bujumbura.